Imbere y'Inama Nshingamateka ashikiriza ivyaranguwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zinamuntu mu mwaka wa 2023, urongoye uyo mugwi amenyesha ko abanyororo 13,565 aribo bari bapfungiwe mu mabohero 11 ari mu gihugu, mu gihe ayo mabohero yategerezwa kwakira abanyororo 4,294. Uravye uburyo abanyororo bafungiwe mu mabohero 11 bumeze, nkuko twabivuze ku bitigiri 4,294 by'abanyororo bategekanijwe kwakirwa, ayo mabohero yose uko ari 11 gushika kwa 31 Kigarama yarafise abantu 13,565. Muri bo 6,694 barakatiwe umunyororo, abandi 6,671 baracaburanishwa, no kuvuga ibice 316 birenga ko gatoyi, tudasizemwo abana bari kumwe na banyina babo bafunzwe. Mu mabohero amwamwe nka Muramvya, Mpimba, Gitega na Ngozi abafungiweyo barenga inshuro zitatu ku bitigiri bitegekanijwe. Nkuko mubibona rero, ibitigiri by'abanyororo byari bitegekanijwe ntibihuye nuko ibintu bimeze muri kino gihe, bitewe n'igwirana ry'abantu n'amatati agenda yiyongera. Ha ruhande y'igitigiri kinini c'abafungwa vy'agateganyo kubera bagirizwa ivyaha bito, mu bituma hari igwirirana ry'abanyororo harimwo ibi bikurikira. Ubwa mbere, idindizwa ry'imanza mu kutihutisha amadosiye. Ubwa kabiri, iyunguruza ry'agasakisaki ry'abashikiriza amanza rituma kutarekurwa kw'abanyororo n'igihe ingingo za sentare ziba zabarekuye. Gutevya canke kudashira mu ngiro ingingo z'amasentare zitanga umwidegemvyo w'agateganyo, hamwe no kugumiza mu mabohero abantu bejejwe burundu canke abahejeje umunyororo baciriwe, na cane cane abakurikiranwa ku vyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu, gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho canke gutunga ibigwanisho bicira umuriro batabifitiye uburenganzira. Baba bamwe mu bashingamateka canke mu mugwi CNDH babona ko hotunganywa ibikorwa vy'iterambere rusangi bisubirira umunyororo kugira ibitigiri vyo mu mabohero bigabanuke. Kuri ivyo, umukuru w'Inama Nshingamateka abona ko hakenewe izindi ngingo mperekeza. Irya ngingo iragoye gushira mu ngiro, yababwiye yuko hari izindi ngingo mperekeza zitaratungana neza, kuko wibajije nk'ubu ko mbega abavuze ati ko dufise abapolisi benshi, kubera iki abo bantu batobaherekeza kugira ngo ivyo bikorwa babikore? Mugabo tuvuze tuti aho kugira ngo ufungwe imyaka 2-3 bakurekure canke bagushira ahantu wewe uzoza kugira ngo uze gukora ivyo bikorwa, ivyo bijana n'amategeko menshi aho bise mperekeza. Begaho uramutse ubajanye bagatoroka, wewe batorotse uri umupolisi, ica bigenda gute? Wewe woho boca bagucungisha nde?
mbega ari nk'abakenyezi hoho boherekezwa nande? Mbega bokorana n'abagabo? harimo ibintu byinshi byosaba yuko haba amategeko mperekeza ashobora kwerekana neza ingene icyo gikorwa gishobora kurambuka atangorane. Buriya aho bagerageje kubikora yari ese barabonye ko birashoboka, ko harimo akunguko, harimo akarusho, n'ahandi babikoze harimo akarusho n'ibyo. Ariko twebwe hano mu bihe tugezemwo uno munsi, mu bihe tugezemwo, buriya byotworohera, reka bize byigwe neza ku buryo nibiramuka bibaye generalize, bavuga ati reka rero tubitangwe de façon générale, bibe bifise amabarize, bibe bifise amategeko ajana navyo ku buryo atangorane zohaba. Muri ico cegeranyo umugwi CNIDH ukaba washikirije ivyaranguwe mu bijanye no gukingira no guharanira agateka ka zinamuntu, guteza imbere agateka ka zinamuntu no guhanura inzego za leta mu bijanye n'agateka ka zinamuntu.